Ega wo twizeza iki cyo nobwira abarundi nuko twiteguye gukorana n'umuntu wari we wese mva notekerera abantu nuko uyu munsi abantu benshi ndabona ntibaratahura neza diaspora ngo bayitandukanye. Hari abantu bidoga cyane ati uburongozi mwatoye ntaco muri kumara bakora, mbega abantu nk'abo bivuze kwiki? Twarafashe ingingo turandikira amashira hamwe atandukanye kugira ngo baduhe abantu bo representa. Bakunzi ibiganiro byacu bikora muca kandi uno munsi n'umunsi mwiza mudasanzwe aho twongeye kubonana n'umutama wacu. Reka nitumuvuge izina, mbega mutama turakuramukije. Ndakuramukije cyane. Ku batakuzi ku mazina mbega bikwa gute? Ku mazina ni Jean Marie Kagabo. Nkaba ndi president wa diaspora umuryango w'abarundi wa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eko. Twarabonye umunsi iri imbere hari haciye amatora yo gutora indongozi nk'uko bivuze mu rwego rw'igihugu. Mbega mutama ibikorwa bimeze gute, bibandanya gute? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Ibikorwa bibandanya neza ariko burya nk'uko avuga mu Kirundi ngo umumezo mushasha utera amabavu. Ntivyoroshe cyane yuko inyuma yaho twatorewe hano ahantu haciye byinshi, hari amashira hamwe atandukanye yagiye akora, ugasanga hariho challenge zitandukanye. Ikintu tumaze kugira ko gihambaye nuko turiko turakora kugira ngo tunga ubumwe bw'abarundi. Hanyuma igikorwa nyamukuru novuga tumaze gushika ko gihambaye ni igikorwa cyo kwegeranya indongozi zizodufasha ibikorwa turiko turakora bihambaye mu rwego federal. Ruhande rw'ivyo turamaze kugira ingendo zitari nke zijanye n'ibikorwa amabanga tujejwe. Hanyuma kuri ico gikorwa nyene tumaze gukora kokiratira nukuvuga ubu nyene turiko turavugana, tumaze kwegeranya indongozi zivuye mu bwoko bwose, zivuye mu ntara novuga zose z'igihugu, twisunze uko abarundi basanzwe babayeho. Nukuvuga izi ndongozi ndiko ndavuga nabazodufasha mu ma departement atandukanye mu rwego rwa federale. Harimo nk'uburezi, bijejwe by'ubutunzi, imibano n'ibindi bisata byinshi cyane. Ivyo bisata rero bizoba bigizwe n'abantu bagera hafi 160. Nuvuga igisata cyose kizoba kigizwe n'abantu 10. Abo rero bakazoheza bakadufasha kugira ngo ya migambi twemerera abanyagihugu dushobore kuyishira mu ngiro n'iyindi myinshi hari nabo nyene bashobora kuba bafise. Ubwo rero tukaba tubinezererwa kuko ni igikorwa kiragira ku musozo. Twizera yuko mbere twova hano dutangarije abarundi yuko izo ndongozi guhera ejo ku munsi w'Imana tuzogira inama ya mbere hamwe nabo, inama yo kubinjiza mu bikorwa. Hanyuma tukaheza tugatangariza abarundi ibiriko birabandanya. Noneho tubone tuje ku kivi dutangura n'imigambi. Yego. Ne kuva mu gitoro kiza n'ubu muracatunganya indongozi gusa kumenga hacigiye kirekire. Hari abantu bidoga cyane ati uburongozi mwatoye ntaco muri kumara bakora, mbega abantu nk'abo bivuze kwiki? Nkuko natengwe ndabivuga burya umumezo mushasha utera amabavu. Iki ni igihugu kinini nkuko wese abibona, kandi nkuko twababwiye igikorwa cy'umuryango wa diaspora ni igikorwa kitoroshe gitandukanye n'ayandi mashira hamwe yose yabaye, kubera ko diaspora turongoye ni diaspora igera ku mipaka yose y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuvuga twaragerageje guca ahariho hose ho hari umurundi kugira ngo twumve ico yiyumvira ku burongozi twoshiraho kandi bumubereye. Abo bantu bagera hafi 160 twabarose twisha kuya, kubera ko nkuko nabivuze hejuru byasavye yuko tubanza kwanza turicara turiga nka executive izo ndongozi dukeneye ni ndongozi zimeze gute, zoba zije gute. Hanyuma turatora umuti, niho twisunze abantu b'abarundi uko basanzwe bubatse. No kuvuga urabona hariho bino by'amoko ntawe wareka kubivuga, bashizeho ngo n'amoko, intara, madini. Mbere twarisunze n'aya mashira hamwe asanzwe hari yarasanzwe akorera ngaha, kandi n'ubundi aracakora kuko ntitwaje kuyakura, twaje kugira ngo dukorane. Twarafashe ingingo turandikira amashira hamwe atandukanye kugira ngo baduhe abantu bo representa kugira ngo bose abantu bibonemo muri diaspora. Ivyo rero turashimira amashira hamwe yashoboye kubikora.
nka bose baraduhaye abantu niko twashoboye kuronka abantu urumva roko cari gikorwa kitoroshe ariko iruhande rw'ivyo turagira amanama ya buri munsi yo kuraba intambwe diaspora yotera no kuraba imbono n'imbona kazoza kubijanye na diaspora yeje. Mbega uwo twizeza iki twebwe abagutoye n'abatagutoye n'abatemera ibyavuye mu matora bavuga ati aya matora hari ukuntu abantu bahengamiye ku ruhande kanaka, mbega uwo twizeza iki nk'umuperezida wacu w'abarundi ngaha muri Amerika? Jewe ico no bizeza ca mbere ni nk'ivyo navuze nyene tukitoza, hariho ubwa mbere hoho umugambo hambaye wo gushira abarundi hamwe. Ngira ngo uko namaze kubivuga ivyo bibonekera muri iyi komite yacu twaraye dushinze tuzotangurana ibikorwa ejo kuno tuzogira inama ya mbere, hanyuma tukaba twaragerageje gushikira amakominote atandukanye tubasaba yuko bose boza muri diaspora kandi barabikoze abari benshi. Hanyuma abo bavuga ko amatora atagenze neza nabo nibaza yuko ari abantu bafise ingorane ziwabo kubera ko uwo twahiganye wa nyuma turi kumwe mu bikorwa. None sinizera yuko ivyo bintu bavuga si wabivuga, abo babivuga ni babandi abari ahantu ugasanga nitike no aho yoba uba gusa ntashobora kuyiriha, abantu abari ahantu gusa kugira ngo avuge ivyo agomba kuvuga kuko amatora ubwa mbere ho jewe sinona yabazwa kuko sije nayateguye. Jewe nari umukandida mu bantu bitoza, hanyuma abantu bateye ku mugaragaro mwese mwari muhari, abantu baraharura ku mugaragaro, ivyo sinona bigaruka ko cyane gusa cyo no garuka ko nuko ubu hagezaho abene gihugu no kuvuga diaspora umuryango wacu hagezaho batangura kutwishyuza ivyo twabemereye kuko inyuma y'iki gikorwa gihambaye tugiye gushira mu ngiro ejo tugiye gutangura kuja ku migambi ego. Ariko ikindi naco dufise byinshi byo gukora, dufise byinshi bitari bike tumaze kurangura umuntu kumura turashaka kuvugira ngaha. Hanyuma tunahamagarira abarundi bose bana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko itariki zitanu z'ukwezi kw'indwi twohurira Washington DC tuza kwigina independence yacu turi kumwe n'ubuyobozi bwa ambasade. Ego. Reka tugushimire. Mbega hari akajambo ka nyuma udutekerera twebwe abantu uyoboye canke akandi kajambo canke ibindi bintu wogomba gushikiriza abarundi muri rusange? Akana kanya kawe ko dushikiriza ijambo ni gwawe. Murakoze cyane. Ico numva notekerera abantu nuko uyu munsi abantu benshi ndabona ntibaratahura neza diaspora ngo bayitandukanye n'iyi mihari yari isanzwe ihari cankwe ano magroupe yarasanzwe hari. Diaspora n'umuvyeyi n'umuryango wo kwinjiramwo uwo ari we wese akira kwitwa umurundi. Hanyuma diaspora sakaryo kuko umuntu ajemwo agira ibibazo nakaryo kuko ibibazo vyo byose bitorega umuti. Cyo rero nobwira abarundi nuko twiteguye gukorana n'umuntu uwo ari we wese kugira ngo ibikorwa dukorera ngaha bitugirire ikimazi, hanyuma amatunda avuyemwo agirire ikimazi igihugu cacu. Ubwo rero ico novuga nuko nohamagarira abarundi bose bagakanguka kugira ngo twese uyu muryango tugize duhuriyemwo tuwushigikire kandi tuwinjiremwo kuko ni itunga ryacu, ni itunga rirashumbujwe.